akuzi gacanjishi gaturuka mu misozi hanamiye quartier Busoro Nkenga karonona vyinshi mu gihe c'imvura y'urushana. Abenegihugu twahasanze baba mu micungararo yaho ako kuzi ka gacanjishi gaca bavuga ko mu gihe c'ici biruhutsa kuko kabatera amagorwa adasanzwe iyo imvura itasuye. Akakuzi mu gihe c'isi nta marorerwa gakora, muga mu gihe c'imvura gakorerwa amarora arenze kuko kaguma kiyongera ruguru kubera umuvuduko w'amazi aguma gwira, bigatuma rero gasha kiyongera mu mazi konona inzu z'abantu nyinshi, epfo inzu ziratemba, abantu bakabura aho baka indaro, hanyuma abandi bakabura n'amahoro, naho bagize ngo bagacise karahuga kagaca hejuru kagahaye umuhora wa Kanyosha bacisize hariya ruguru, ariko uwo muhora haragira igihe ugasenyuka kubera ako kuzi, kuko haraza n'amabuye yomora hanyuma uruzi ngaha ruguma rutera abantu bo hepfo n'Imusama cane cane. Aha ho ruhasa ruvuduka umuvuduko baragerageze barikingira bukebu, mugabo hari umuvuduko cane uca ngaha tukaza twumva amazi yo muri Musama yamenaguritse. Bari baragerageza nako badakora, baragerageza mugabo ntawo vyizera cane kubera hakiri ikorosi kagomba ahantu kagenda karase kugira gasuke umuvo wako mu Kanyosha. Cendi baza ko bishoboka ari uko bamwe bagiye baragurirwa imihana kugira barutumbereze, kuko uruzi kugira ikorosi ntibikunda neza. Jewe nsaba ko bufata ukuntu rugororwa rugasuka amazi yago mu Kanyosha. Abo benegihugu barakenguruka cane akigoro abajejwe intwaro bagira mu guhimiriza ibikorwa rusangi byo gukomeza basibura ako kuzi kugira bikunde nikabandanye kabatera mu mihana yabo. Bati turakengurutse cane iki gikorwa giherutse gukorwa n'abagira neza cyo gusubira kubaka umufurege waheruka kubomoka. Akora muri menshi nyene kabene igihugu barara hanze, abandi iyo baramutse inzu zikabomagurika ikangwa ngo hari ibihome kaguma kabomagura, benshi bakarara hanze no guturatura bagaturatura bakamara n'imisi batarubaka. Iyo bafise abakozi nabo barashiramwo abakozi bagaheza bakaza barabagurira imisenyi mu nzu. N'ivyombo biratwarwa, murabizi ko ahaciye akonga ko harinda kumererwa nabi cane, n'imirima yegereye hano yose irabomagurika ikagenda. Ariko hanini nanone nuko abanyagihugu bitanga bakaza barakuramwo uyu musenyi bagabanya kugira ngo ntikabandanye kuzura, kugira ngo karenga impuze mw'ibarabara hose. Urabona ko kaguma kabandanya karengana. Hepfo muri Musama barakazi nyene benshi n'amasafuriya n'amasahani byose vyagiye. Mu bisanzwe twibona ko iyo bari komine yitanze, kuko bari bamaze kubona abanyagihugu ko bagira babone kandi ibara ryo kurara bataryamye. Kubizungurukana kugira ngo rushike mu ruzi biragoye, kuko ni kandi gashaka yuko baguma baza barakuramwo umusenyi kugira ntikabandanye kuzura, kugira kabishikire ku busima kabandanye kamanuka, kuko katamanutse kabandanya kaduga wa musenyi kubandanya uzuba hejuru ntakonga kakaca kabonera umwanya wo kumena. Nk'ubu munsi bari bakwiye kongera gutiyura bagakuramwo umusenyi wose, bahejeye gukuramwo umusenyi wose kakazogera yaho imvura igwa kamanuka mpaka gushika mu mwonga wa Kanyosha. Ndashimira abategetsi bavyakiriye neza, kuko barabonye yuko ubuzima ari ugukingirwa, kuko utagira aho uryama nta mahoro ufise, niho intambara. Rero icyo twoshimira komine n'ukuri n'aba bazezwe intwaro turabashimira cyane, kuko badutwama hafi baguma babona
iko ibintu biriko birayangara bakaguma basanasana yego kugira ngo ntiducikanire intege ni uko botwama hafi bakaza baraza kudufasha cyane cyane aka karere nyene nabo hepfo y'ibarabara bakaza baraza baza tubwira ngo wa musenyi uvemwo kugira ngo kabandanye kamanuka atangorane n'imwe. Barongera bagatanga intererano y'ingene ibikorwa byo kugahinzira byorushirizwaho gukomezwa na rirya kazana n'inguvu nyinshi. Bati ni ukubaka uruhome rukomeye cyane. Icyo ndabivuga ko nk'ukuntu ngaha kubera amazi akata kuri yibondere ngaha muri aka gakoroza ka zimbona ko ngaha nyine byogenda yuko bo baza bakimba nk'ahantu hangana nk'imetero 3 kuruka mu kuzimu ngaha bamaze kuhimba rero bagaca bahera mu kuzimu babetona kugira ngo haronke inguvu za hariya haruguru naho amazi yose ngana gute hamwe bidasubira mu kuzimu kubomoka ngaha icyo nobo kububaka kazini badakora komine yego kuko nkezo uri twarengana bariko barabubaka nandi tirengana tudakumiri ni rusana kuko hazi urubona ko hamanuka amazi menshi cyane kamanuka tenga magasimba ngaho nyakuruka amanuka mu mihana abantu bene gihugu bamwe bagahunga bakabura naho barara hakononekana n'inzu n'iki byose ariko twosima yuko n'abandi bongera bakazana ibindi bintu bikagira nkuko nyine bakabanza bakabetona kugira ngo abantu baronke amahoro y'amazi kugira kate agenda hariya mu ruzi. Bakomeza bavuga kandi ko ari byiza gukomeza ibikorwa rusange mu gusibura umufurege wako kuzi nk'uko basanzwe babikora bafashanije n'abajejwe intwaro. Bati nta gucika intege. Tworangiza tubibutsa ko ako kuzi ka Gacanjishi gaheruka kubakirwa ku ncuro ya kabiri kageragerejwe umuhora wo kwisuka mu ruzi Kanyosha kabanje gukatishwa.